gute? Uperuke. Wabara hebona. Ubona amakuru. Ndiyana. Sa? Junior baraza. Oya, gusa na telefone yambwiye ko ashitse mu kanya reka tumurindire. Sawa wasanga atari bwave ku ishuri. Serum komentari baru. Orang tua yang kaki lagi. Mbak, tahu nasa nama kizi. Mukanya jangan nasi dia mencari. Jangan salah, cerita. Ego. Nene yanua mugonza ni ndia mugonza. Umutari ya mugonza kunyagenda. Kandi uri yari yasama ko ari mu telefone. Mbe mwarishi. Twahejeje. Amara nakuye. Rero nk'ibyo bibazo byose zo twarishe. Ubu gikuru reka dutahe ibyo biri mu nkomeye. Sawa. Ugana abantu tuzaca ukawanje kuraba neza. Hari ibintu byo kutiragenda. None nk'ubu Urufuni rutegutse. Sawa rero, tugukiriza. Barashoboye. Allô? Allô? Mwiriwe gute? Meze neza? Kunelefanya mw'ijoro. Mwashashe nimwe nakubaza bigeze he? Ko nyine ubu sinkiryama nirirwa muhira niyumviriza radio singenda ku kazi. Nukuri kw'Imana ivyumviro bingitse ahantu nguma ndakwiyumvira kanya bura kanya. Urabona arakubwira none ko mfise indaga umundonderera iki? Inda? Yeah? Noneho se wari hehe? Ura tuzovugana batatari ku telefone. Cyeko nuzumenga ico sikibazo. Vyiza nuko woza twavyumvikana. Atari kuri telefone. Sawa. So nta kibazo ejo ndakwiteze nta ngora. Karibu muzonsanga nta kibazo. Sawa. Amaye ujoro ryiza. Murota Imana n'abantu. Sawa murakoze. Yego.
Karibu. Mama. Yaza ko bya bindi uwimbiye neza ntangwana. none wewe ikibazo nakubwiye naco wumvishije Kijya se kibazo. niki Mbeho ho kwanza. Se umwana bimeze gute? ntiyataye Gute kandi? yanyihakanye Ibyo nagutera ikibazo. Umwana tuzomurera cyo gufasha. Nongere nigishe na mwene wa na musaza wawe. Ibyo nta kibazo. nimba ari uko bimeze je numva ata kibazo nta kibazo gikuru n'umwana na mutoyi wanje Urevuze kweli yo. Imana nanyoheye. Ndaryohewe n'umunezero ngize. Oh man, uranyemereye bya kweli. Magacayi kwanza kandi nyagacayi. Ahubwo rero. Oya. Ndumva no guhagaciye mpaka. Oh. Uranyemeye. Ndakubwira. Mbere y'ibyo byose umubabaro wagize mu rukundo ngiye kukwibagiza. aho byo babyiza Hama hajya muba muhari amafaranga ngahe? travye Hama mwene wanyu ariga cyangwa arakora? ariga Yariga? Byo ntugira ikibazo namwe none ntangura kumurira amahera y'ishure. Mbe ari hangahe ku kwezi? 25 Ça fait 55 par mois. Byo ntangorane. Hama nkuko nabikubwiye ujya munsi wa mbere uza kundaba. Jewe sishaka kugufinatira. ibibazo ntangorane ndashobora kugenda Mbo nta kibazo. Usugende witeguye ko kugenda muri shopping.
Do vipi? Salam. 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 Uzo fresh. Bom, bom. Wari waramevye. Nakali. Ewa. Nigute none? Mbona shi. Hari makuru. Shani mesa kweli. Bashaka kubona nawe basha. Yangu oya kweli wampaye byinshi ariko harya rero. Ya. Ndamukana kabisa. Nawe gakora nate oya no yemera ku ibintu nkoreye. Sinzi icyo nagushimira ko nukuri kw'Imana. Urya mwana ubu numva namukunze cha nariye benshi abirabura abinzobe ibimuga abana bato ab'ibyaka myinshi abakecuru reka ariko ujya wewe sindekura hajya nashitse Nabana nawe gacumba ko nakoze ikintu gikomeye cyane. abana nawe no gucoresha sinzi wowe nyine uzi imigambi ndagufitiye. Urabona hari ahantu ba mu kujya ku ishuri ushika intuguta yakubize ishati ukabona aho wishira. Shaka kuzanaho nyine unyegere ngaha. Icyo ni cyambere ariko ntabyo waruzi. None nko muri vacances uzakora iki? Ni uzurantwara ku kazi. Shabu sinumva nakwe. Urafise tu. Uzana gutura ku kazi nyene nije nkumvaye. Yes of course. Utegereza kubikora. We. Ibintu wangiriye sinzi. Simbona n'icyo no nagushimira kubera ujya mwana. Beshi. Umengo urashonje. Cyane. Ama. Igimuzu zamperanye. Impuzu? Rero utari waje gutora amahoro. Sike uyafise. Rero utagiye kumbogoho utaje muhira guhindura impuzu. Oya nabona nyene umengo noca ngaha ntarinze guhindura impuzu. Sare kandayo. Umbijana n'ibikwira. Becamari sigaye yakura. Abakiriya basigaye ari benshi. Ja, aya mahera ya. Mingo ntuwe ntwamuyakura gushona none ubu sigaye ushona mpaka. Ubundi aguhaye make. Oya ahubwo ni menshi je birananteye nubwo. Wazige haza abakiriya benshi. Sawa rero je twasubira muhira. Sawa. Wegende ucagurura aza kunyereka ninataha. Hama wewe. Nawe nanje niba muri bitumwirangurira. We kwanza uzokigurira. Sawa. Uzagusanga nahishije. Ariko umukobwa mwiza nkawe vure utahe n'iyi nzu ngorane je bisaba ko gusa utazonyihinduka ukangira ibintu nawe uco vyumva vrema aha mu minsi mike uzoba wahavuye na musaza wawe ntangorane. Nshino kwera umwana mubi gute nimbaka ahubwo mbaye ndashima. Je vrema ntangorane we ntugira ikibazo. Ahubwo mbe ko mbwiye kubana na musaza wawe yoba ari hehe? Shasinzi yasimbiye gusa nakuzanye ngaho ubwire mumubone mumenyana kubone ariko nyekamuzobona n'undi munsi. Kameme bifo ko yeye tubonana tukamenyana ni navyo vyiza umuryango kumenyana. Gute. Sawa, nje ndashimye.
Ndabona amafisi umushize. Nari mbura aho hanze kabwe mbanza. Kazi gahuguruye. Oh, nari ngiye aho hanze gusa. Amakuru yanyu none. turashima Ndabona musi turafishe umushitsi. turabufise nawe urabibona sheriwe ni musaza wanje. uyu niwo musaza kandi nahora ndamubona Ni sawa. umeze neza Meze yego ndakubona yego turashima bwebo Beti. Ni wamubwiye? Nubona ndakubwira. kumbe wamubwira ko ari byewe Yamambwira nyene sivyo ko tabirarira ko cyane. Yamambwira nyene ko yarose umugenzi mushasha. ko ndamubwira arondere quartier no murondera inzu nziza ashobora gutahamo nk'umukobwa mwiza arabava umukobwa mwiza nk'uyu agataha muri iyi nzu nawe arabava Oya muzobana mubiganira. Ngira nko ko tumenyanye nababonye sinzobatsitara ko mwibarabara. yego Kandi biranezereye kubamenya. merci sana yego urakoze cyane kabisa Imbijya modoka nshiye bajya hanze niyo mwaje. akajya n'akamine imana yatuhaye twe turagenderamo buke abizi iby'amaguru nabyo biragoye n'ivumbi ryaho iwacu Numva ni sawa kweri. kandi kamwe umuntu nk'uyu utegereza kurondera akamodokari keza agenderamo Oya ni buke ibindi tuzabipanga. biranantangaje sanze iyi nzu urabara nawe uraba Kama je kweri munyihangane burya niko ndaza ngaha cenja kuraba umugenzi. nta kibazo nta ngorane kweri Nibaza mwebwe musigare murayaga. nta ngorane turamenyeranye nta kibazo Kandi ubu ndibaza ko ishuri ni sawa. Jewe ni sawa ubu nta byose narataha. asanzwe yiga Ariga. Félicitations shira mbona ni kari sawa Turi mu examen turi mu guheza turi mu guheza umwaka wa nyuma baduhe amadiplome. Twaciye dukora exit. Tubanze turindire bimanze bishe. Je basi ntanabafite nk'ifise mu minsi ngira ndakwaye. Hewe mbarira je nabonye telefone sinzi ibyo ari byo. Agenda guha inkuru. Yajya wahora he gutaherutse kuza kundara. Kashare kamaze iminsi nitegura nutwo turimo gukora exit. Aho shaho ngira ngo uzoyitora. Nabyo nzi byose bizimana. None ntabishasha. Ndio muntu dupangiye inzu ko yanyihakana. Nuho arose komesha. Asha. Nanaguheruka kera kweri ndabona mu minsi Imana irabikora turaronka kabere. Turibaruka. None uwo muntu yagukunze akagukundana n'indi girivuye n'umuntu wacu. Egana. Nubwo aha imbere haduze inyuma ntihaciye hahoka. Murambariye. Kareka. Ninde rero? No mbosi yitwa Ndungutse Salmo hariya. Hewe. Numwa afise ibiro hajya haruguru. Nujya ye. Umwe agira mu kamodoka nk'uko cya modoka yo ndayibagiye nyine bayi. Kumuhimwe afise nyinshi. Akumva. Kandi ujya rero aracara umusore. Niyo natomboreje nagiye. Gusa ntiyatari biragoye. None wari nza kwemera umeze uko. Yataye imitima y'abandi yatandukanye. Asha. Biratandukanye kwe. Cyari ryambwe yibaza ngo yarankomesheje. Kumbe nteye chance zinshi. Mugabo umenye ko ari se w'umwana. Nese w'umwana azohinduka. Narayumvishije narayabonye. Ndaho ntigire ngo ndabiyo. Abanyene shamva ngangiye urazi iminsi maze ntagiye iwabo. Ni myinshi barahebye. Bohama sheri. Sivyo? Komanda gutware kugupresenta. Ubu ntibigenda nka wa munsi sivyo? Yagihesha. Umviriza. Kiyagiye ni kubera nyene urabona ibibazo nyene. Narabibonye nabonye na sister wawe ko yaje nyene menga. Numva kiyagiye bari baje kumubwira ko nyene inda yamwihakanyura byibuka ko nari kubwiye turi kwishura. Bibaho ntuzubinkore. Oya je no tubingirire. Je no kaka. Tugende. Sa.
ntiwagiye ku kazi uyu nyine usigaye uryoshye ntukica no gushona ni oya ntazara dutebe rero shara kuri nini kuko niba ufite ibisusu binini arahashobora arashobora nawe ari umwana wo mu batagiye arashobora kari wa muntu nama ndakubwira wasongera yaje ngaha wa munsi naho ntamwibukije neza ari uyu nyene burya kiriya gihe twagomba nyene tubikubwire hama uyu yitwa Pamela amugase hamwe ni sister wanje yitwa Betty. Ndishimye kumenya na nzitwa Pamela. Nibaza nta kibazo uyu ngaha ari free nawe uyumve free ngaha umwanya rero wose ushoboye kuza kumuganiriza sister karibu nta kibazo mubandanye mumenyana ejo zobura umuryango ibintu bimeze neza hama nitwaronka akanya uzobigira nka kumwe wama wabigenje Sawa nta kibazo. Hama je ndagiye tudasubira. turaherekeza oya none ndaduherekeza Sawa. aho uzogaruka mwisohoraga muto yego turagumye kuri yego ndabona kari sawa yego kangana kuza namwe muragumye yego turashimuke byiza cyane yego amakuru y'imisi amakuru y'imisi ni meza abona n'ahantu ntihahindutse haracyari ko hakunda hari imiti wacungira neza buke buke nyene kabisa ndabona ni sawa urabona umuntu yayibamwo nawe nyene yari umuntu ameze neza yarifata neza yewe none umuntu kumenga ni mushasha kandi nawe ukabuje umenga ibintu byarahindutse yagenze gute mutaniyo mpamvu nyene narinje kumukwereka niwe turiko turategura tuzobana yego ndakumva ko ariko muri kwategurana ko muzobana none niyo mbanye nigwiwe oya indasiguye none byagenze gute byarashitse nyene uwayinteye yarayihakanye ariko uyu yarayemeye ko azomfasha impamvu narinzanye kumubereka ni byiza cyane yego mbuta je nuko naravyemeye nta ngorane urazi ko umwana ari w'igihugu ibyo rero nta ngorane kuri nimuze mugira ikibazo kandi ni byiza cyane nta ngorane yego murakoze gushima mugiye inama mukumvikana nta kibazo nta ngorane kabisa yego rero gato nyitabe telefone y'akazi ndaje sindabataye yego byagenze gute kugira ngo none ujya mu mwizigire kandi uzi neza ko imbanya atabikwiye none soko umuntu arenze yemera inda atari yiwe woreka kumwizera gute kandi yaremeye kumfasha ubu mbaye uko gutandukanye nuko nabaho nkishika mu muji na musaza wanje yadufashije ngera aho tugeze mbega nyene musaza wawe we byagenze gute nabishure bararimaze mu minsi ndazi azoza murya rero umwana wanje icyo ntari bwakubwira hari ibanga ababyeyi bari baransigiye ntakubwiye ibanganya bacu burya muhungu uvuga ngo ni musaza wawe n'uwaba bari baratoraguye burya rero mama wawe abonye yagiye gukora hanyuma yaje tubona ajya amuzanye atubwiye ko yamutoraguye mu murima ari uburyohe